icubahiro, niwe tudugirije ishimwe. Mwami Yesu Kristo, twe duciye bugufi ariko uri umunyembaraga. Tugirire neza mu aka kanya gasigaye gatoya, wongereze kubyo tumaze guhabwa. Twahawe byinshi kandi bikomeye. Komeze tugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Muvyagira Imana ibahezagire cyane. Atari Yesu yo mbumba, narindi zina no kwemera kukugingo n'umunezero bibonekera muriwe. Sinarizwa nuko nagufise gushitsa umumuriye. Unkoze kumaso ndakwihweza, mubonye nizwa nigishika aundi nahu. Atari Yesu yo mbumba, narindi zina no kwemera ubugingo n'umunezero bibonekera muriwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana iratugiriye neza kuduha amajambo aruhura imitima, aruhura n'imibiri. Haleluya. Imana yacu igize neza. Imana ihezagire abakozi bayo. Simplice yatanguye hano, abaririmbyi bari mu buhinga bw'ibyuma, bari kuri kamera. Ihezagire Munezero, Imana imuhe umugisha, nawe ikongerereza izindi imbaraga, kongereza ayandi mavuta yo gukora umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana ndiribafashije. Imana ihinduye amasaha. Bari baje ku isaha bazi ngo niyo za kugufatira ko, basanga Imana yahinduye imikorere yayo ku buzima bwawe. Kandi babwire abigishwa ba Yesu, umunsi umwe ngo bamusiga ariko arasenga, ngo ariko arasezera ishengero. Bararambirwa, barambiwe bafata ubwato baragenda. Bageze hagati, imipfunda izanana imbere n'inyuma, babura iyo baja n'iyo bapfa. Byanka ko baja imbere, byanka ko baja inyuma, byanka ko baja iburyo, byanka ko baja ibumoso. Ngo bagize gutya, kuri iyo saha batari bamwiteze, babona aserutse hejuru y'amazi. Bamubona ariko aragenda hejuru y'amazi. Yaje ku isaha batari babona ko ariyo yozirako. Ndashaka Yesu ahindura umwanya wo gukora ku buzima bwawe. Yesu yabwiye Mariya ngo si isaha yanje yo gukora. Ntiyari isaha yo gukora, ariko uyu munsi Yesu akora igitangaza kuko Mariya yamugobereye. Ntabwo mubyumva? Kuko yamugobereye. Nawe kuri no saha umugobere. Ibyo yokoze mu myaka 10 abikore ku munsi umwe. Ibyo yokoze mu mezi 10 abikore mu masaha. Aze mu kwezi utari witeze kwazamwo, aze mu mwanya utari witeze kwazamwo.
agukorera igitangaza mu izina rya Yesu, agukorera igitangaza. Haleluya. Nticyari igihe cya Yesu cyo gukora. Abigishwa baja Emawusi, nticyari igihe cyo kubona Yesu uwo mwanya, ngo ariko baramugobera, ntibari bazi ko ari we, baramugobera kugira ngo agumane nabo. Bamugobereye yemera gukata. Ndashaka kuri ino saha y'uyu munsi winginge Yesu mugobere, akatira hatari gukatira, yinjira hatari kwinjira, akora ibyo atari gukora. Ari umuntu umwe yigeze kuvuga ijambo nk'iryo, umuntu twari twicaranye acashiramo wa filozofi cyane, ngo Imana ngo yokora ibyo itategekanije gukora. Yari umuntu yize, yari mu Dr. Nyamugabo, ashatanga gushiramo filozofi, ashiramo ubwenge, ashiramo ubumenyi, ngo Imana ngo ntiyokora ikintu itategekanije gukora, ngo ntibibaho. Ikintu cyose Imana ikora ngo iba yagitegekanije kugikora. Niko bimeze. Morodekayi kugira ngo amuduze byari byategekanijwe mu iryo joro. Morodekayi yarasenze, gusenga kwiwe gutuma umwami abura amahoro. Iyo adaza gusenga umwami yari kubura amahoro se? Umwami acakora iki kintu atari gukora kuri uyo mwanya, kubera gusenga, kubera kugobera Imana. Natwe tugerageze tugobera Imana. Haleluya. Gerageza kugobera Imana. Amen. Abasinziriye, haleluya. Rero by'ukuri iyi numva ari isaha yanje, numva ari isaha yanje yo kugira icyo nakiriye kivuye ku Mana. Numva ari isaha yawe yo kugira icyo wakiriye kivuye ku Mana. Umuntu wese ari hano ku uyu munsi aze gusanga ikintu atari yiteze ko kiza, aze gusanga ikintu atari yiteze ko kiza gukoreka, icyo utari uzi kuza gusanga mu rugo usange gihari, wari uzi kuza kugirengarenga zitagira umunyu usange hari akanyama. Haleluya. Wari uzi kuza kujya isombe, imbeba zita isombe, irara za zindi zitagira umunyu zitagira amavuta. Bana irara kugira uzige neza, irara za zindi bita irara, ubanza ukazireka zikagasha. Zimwe zirura, ubanza ukareka zikagasha, hanyuma kugira ngo kwakurura kwazo ntusuye gukumva, gashushamo agapiripiri kenshi. Sakazo ariko isombe, Imana ibaha isombe mu izina rya Yesu. Zirimo ibirungo, zirimo igufa, zirimo Imana ibaha ibintu bitetse neza. Ndavuga ngo Imana ibaha ibintu biteguritse neza, ari ibintu bizima, ibintu by'umumaro. Amen. Igihe Munezero ariko arigisha, nabonye ibintu bibiri. Nabonye udutara twinshi cyane, twishura naho kubona utu twampure, bwo tukaba turi mu mwiza ari twinshi cyane. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo abone abantu banje nakije, n'abantu bari hano nakije kundi gushasha, twinshi cyane, twari twinshi, kamwe kari hejuru y'umuntu, Ijwi ry'Imana rirambwira ngo n'udutara twabo twari twarazimye nsubiye kwatsi, ingabire zabo nsubiye kwatsi. Ikindi kigira kabiri, nabonye abanyeshuri benshi batonze umurongo, mugabo bari kuri graduation, bari bambaye na ya myambaro muri kaminuza bambara bariko bara gradiwa, na bya bishapo na bya bikanzu. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo urugendo rurarangiye barimo.
nuko nyene navyumvise urugendo ruraheze ishuri rirarangiye ugiye kwinjira mu bundi buzima bushasha nukuri niko Imana yambwiye sinzi ishuri umazemo iminsi uri kuriga ariko Imana yambwiye ngo ndakubwire uyu munsi ni graduation ku buzima bwawe uyu munsi ni graduation uyu munsi ni graduation uyu munsi ni diplome mu izina rya Yesu Imana yambwiye kumbura wari umaze iminsi mu ishuri ryo kutabyara uyu munsi ni graduation wari umaze iminsi mu ishuri ryo kwitwa inkumi kwitwa umusore uyu munsi ni graduation urinjira mu gihe cya wari umaze iminsi mu ishuri ryo gusega gusaba utega amaboko abantu uyu munsi ni graduation uraronka diplome warize ishuri ryababaje ariko ryaheze wari umaze iminsi mu ishuri ry'abarozi bakuroga bafata ibyawe bica ibyawe ariko uyu munsi ni graduation intsinzi byabonetse namubyizeye komera Yesu amasho zamure haleluya graduation mu gipolitiki baravyita ngo ni graduation uyu munsi wa graduwe uyu munsi haleluya uyu munsi wa graduwe aya masengesho yatanze amadiplome ku bantu mantele boshekos cyo wari umazemo iminsi byaheze cyo urugendo wari umazemo iminsi gwarangiye urugendo wari umazemo igihe gwaheze igihe cyo haleluya cyo kintu cyanezereye numva ndashimye Imana ishure wari kuriga y'uburyo bwose byo mu nzira arizo zose uyu munsi ryaheze kubera ko ishuri ridahera umuntu ava mu ishuri aja mu rindi iryo warimo ryaheze ntacyo bitwaye ni mu yindi level winjiye mu giye guca maîtrise cyangwa uce doctora ariko ubwo bushuru ubwo warimwo busanzwe unaisha katika jina la Yesu burya reka nababwiza ukuri kwiga birarusha ariko gusozera amashuri biraryoha gusozera amashuri biraryoha amashuri yaheze murimbyi mwatubwiye ngo ishuri ry'Imana riragoye kwiga ngo ari cyo rirangije ngo aho depoje hose ntabwo burakazi umviriza ugiye kudepoza uronka akazi ugiye kudepoza uronka akazi ugiye kudepoza uronka akazi uhembwa shure inaishi shure riraheze shure ry'amajambo shure ry'uruvugo riraheze shure ry'abakeba ishure ry'abapenina riraheze mu izina rya Yesu umwana wo mu mibabaro yaje umwana wo mu miruho yavutse semeni haleluya iki ni igihe cyawe isaha yawe yageze igihe cyawe cyageze mu izina rya Yesu ndavuze ngo igihe cyawe cyageze mu izina rya Yesu igihe cyawe cyageze mu izina rya Yesu ninde yizeye Imana ngo azamure haleluya igihe cyawe cyageze igihe cy'ibitutsi cyaheze igihe cy'amajambo mabi cyaheze haleluya haleluya cyaheze nabonye graduation n'ukuri n'amashapi mpuzumsha bya bishapo bihengetse gutya bihengetse ijwi ry'Imana rirambwira ngo n'abantu banje abona abantu banje bababaye ngo bagerageje nk'uko Imana yabigabiye bagatsinda haleluya 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 wimutse ku rundi rwego mu izina rya Yesu wimutse ku rundi rwego mu izina rya Yesu wimutse ku rundi rwego mu izina rya Yesu kumbura ushobora kuba wari umaze iminsi mu ishuri ry'umugabo ariko iryo shure ryarangiye kumbura wari umaze iminsi mu ishuri ry'umugore iryo shure ryarangiye kumbura wari umaze iminsi mu ishuri ry'ababyeyi bagutuka bakumereye nabi bakugoye batagukunda batakwitaho ryarangiye haleluya haleluya nimba umugabo atahora guharashye utungurwe n'igikado ubona kuzana igikado gifunitse kimeze neza ati nukuri iki nico gusaba imbabazi iki nico kwihana iki nico kwihana Imana ishimwe ari umuntu yanditse muri komanteri
kuri YouTube kanabiye komantere yanditse, ariko nibaza ko ashobora kuba yavuye ku murongo, ariko Imana yo ntiyavuye ku murongo. Murabyumva? Imana ntiyavuye ku murongo. Yanditse ngo nanje shaka umwana mu nsengere. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo Imana yamumuhaye. Imana yamumuhaye. None Imana yoha abantu bari hariya tutazi iyo banicaye, tutazi niyo bari, ariko bakaba bakurikiranye. Ikima wewe wicaye hano, nawe icyo wasabye Imana yakiguhaye. Niba ari umwana, niba ari mariage, niba ari amafaranga, niba ari akazi, niba ari urudandazwa, icyo wasabye Imana yakiguhaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema haleluya. Muri uku kwezi wewe mukobwa wa Yesu, muri uku kwezi kwa gatatu hari ikintu Imana izo gukorera cyiza. Ikintu Imana izo gukorera cyiza uzokibona muri uku kwezi kwa gatatu. Mwari muzi ko turi mu kwa gatatu, tugeze mu kwa gatatu. Twaraye mu kwa kabiri, none ubu twicaye mu kwa gatatu. Haleluya. Gatatu n'ubutatu bw'Imana ni Trinity, niko babivuga. N'ubutatu, n'ubutatu bw'Imana, ubutatu bw'Imana. Imana Data hamwe na Yesu na Mpwemu Yera biri kumwe nawe, biri kumwe nawe. Bwana sifiwe sana. Igiharuro gatatu kirakomeye. Nami ndaraba muri Bibiliya nsanga gatatu kakoze ibintu bikomeye. Gatatu kakijije abayuda, gatatu kakijije Ninewe, gatatu kazuye Yesu, gatatu katumye Esteri yemegwa. Gatatu, igiharuro gatatu. Gatatu, igiharuro gatatu gihe ukibona mu mugisha w'Imana. Mwige kugendera mu bihe. Ukwezi kwa gatatu muzakira umugisha. Ukwezi kwa gatatu kuzoba mw'ivyiza. Ariko ukwezi kwa kane kuzoba mw'imipfunda myinshi, kuzoba mw'imiraba myinshi, kuzoba mw'imiyaga myinshi. Ukwezi kwa kane. Ariko ukwezi kwa gatatu ni ukwezi ko kwakira imbaraga zo kujaba ku kwezi kwa kane. Abantu benshi bazohura n'ibihuhusi, ariko ibyo bihuhusi muzohura nabyo mu kwezi kwa kane ntabwo bizobashobora. Muzoba mwambaye imbaraga z'Imana n'uburinzi bw'Imana. Ntabwo mubyumvise. Ico sindagiteba ko cyane. Ibyo uzohura nabyo mu kwezi kwa kane ntibizogushobora, kuko mu kwa gatatu waronse imbaraga. Uzoronka imbaraga uzokwakira. Ni mpamvu mu kwa gatatu tuzosenga byagutosha. Kwa gatatu tuzosenga bikwiriye cyane. Ego n'ikindi gihe cyose turasenga, ariko ku kwezi kwa gatatu tuzosenga. Haleluya. Muri uku kwa gatatu ari gihe tuzofata umwanya wo kwirirwa imbere y'Imana. Tuzofata amasaha 12 yo kwirirwa imbere y'Imana. Turi hano turambaraye mu mukungugu, atawusengera uwundi. Atawusengera uwundi. Turambara imbere y'Imana, twambara amagunira. Imana idukure ko ibintu biri imbere Satani akategura ku buzima bwacu. Haleluya. Twambara imbaraga z'Imana. Yumviriza rero ku kwezi kwa gatatu ibyo kurimo. Ingoma ya mbere cyatupokeye wageni. Abashitsi hagarare. Umuntu yumva ko ari umushitsi hagarare. Hari wazananye na Munezero, nawe hagarare tumwiyegereze.
n'abandi n'undi yose yumva ko ari umushitsi ari igihe mbere ashitse hano avyaguruke tumwiyegereze. Ni sawa? Haleluya, haleluya, haleluya gose. Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Anje ni umukristo mugenzi wanyu sengera kumutakura. Naziranye n'inshuti yanje, Munezero n'inshuti yanje. Yambwiye ko azi no kumusaga, ndavuga nti ndaheba vyose ibyo nkora. Ndaguherekeze kuko ni inshuti yanje gose. Mwarahezagiye. Mungu akubariki sana. Imana ihinduye amasaha ku buzima bwawe nawe. Imana ihinduye amasaha ku buzima bwiwe. Namwe tubabyegereje mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire mu vyagire mugubwe neza. Nimusubire kwiyumva nk'abashitsi. Muri abana bo mu rugo. Haleluya. Muri abana bo mu rugo. Dusome ingoma